tugende hantuka ivyo tubasangamo vyose kazima n'umuryango wuguruye ndazi neza niyo barita bakunzi ba Steve ushaka iki nga wabonye sinakubwiye ko ari none bebe waho twakundaniye ko kare nawe arashika ninjira ubu nani none winjira nk'umusuma sama interview uja kwagiriza umukobwa w'abandi ngo biki nibiki narabibonye byose nabikurikira ndi numwe narabifashe muri telefone yiwawe message mwandikiraniye saso no mujama sasa keve basi ko tuyage ngako nengo tuyage basi gako ibarabara keve gogo guhera uno munsi ndakubwira ukaguma batagenda ukambagura arasi cyo yikeka ndazi Claudette ari ndani mu nzu. Every story matters. Okay, yeah, well, my people, it's another day, it's another blessing. Kuba namwe kumusukundi wakunze ba TV. People them call me done for real. Namanabwiye kuno musa mwaka ari umwaka w'akazi gakomeye cyane bakunze ba TV. Mboye no musi turi ngaha kandi umenye yuko turi kumwe na gogo mura wibuka gogo twa turi kumwe na fapase mazana Claudette azamuhira bikarangira hagiye imishamirano bivuga yuko Claudette yabagendana na shiri wiwe. Claudette namubwiye yuko nzo murondera hama tukagenda kuraba Kevin siko none uri ready ko tuja kuraba Kevin uko niko mama nyene ugenda nyene ugiye kwa Kevin nyene ugenda nyene urisize umeze neza mama ngenda mbereyo okay cyo muzi wambwiye ati ko twavuganye ko tuzobona tuzogenda kwa Kevin kwa mbere mugabo urambwiye ati no musi reka tugende no musi kwa gatanu kubera ngo hari ikintu numvise canke iki niki habaye wewe ukunjana kure ahubwo bumbaza ndakubwire nyene amakuru ari strict ubu numvishije yuko urya mukobwa ashobora kuba ari yazi umukobwa ashobora kuba ari kwa Kevin no muzi nena tufate no musi kwa wafasha ama message nayafashe no musi akamashu kafasha we tugende gusa niyo twashikayo uraza kubona ivyo nakubwiye Kevin umugabo wawe umugabo ntagize ngo umugabo wawe ntagize Kevin ntakana ko gushaka kumushamirana afise aza gutwakira nabi aratwakira uko aza gutwakira ko gusa ndizeye neza ko tavye imishwano byava biya mugabo tabishwana kandi amakuru ufise nayameze gute amakuru ufise nzi ko Claudette ari yazi bimwe no musi yaduhakaniye no musi tugiye kubagundura no musi twabagundura ndavyizeye ngiye ndayikunda izi jonza bande zikunda abakunzi ba TV reka tugende kura turabe ko Claudette ari hari siko none tugende kuraba yuko TV tugende turabe abanga tugende tubanza kudodora cyane katuja imbere sasa abahe kujya mu jyango katugende hantuka ivyo tubasangamo vyose kazima n'umuryango wuguruye ndazi neza niyo barita bakunzi ba Steve ushaka iki nga wabonye sinakubwiye ko ari none bebe waho twakundaniye ko kare nawe arashika ninjira ubu nani none winjira nk'umusuma none kuza kwinjira ngaha hari telefone yiwe sasa reka James kibazo cyo kwinjira mu nzu none kwinjira mu nzu kare sina arashika mu nzu sikiliza umviriza Kevin unzane ama media Kevin tuzina mugabo reka tuvugane buke manzureke Kevin gato zimiriza ibyo bintu manzureke Kevin manzureke reka tugenda buke none reka tugenda buke none uyu ni musoka none Kevin unzaniye amakamera jewe none kuza ukuraba unzaniye amakamera jewe mu nzu yiwanje Kevin ni musoka none Kevin ni muri ankubwe umviriza sidakuzi nituzinanye basi ndagusaye ko zimya ry'amakamera reka tubane tuvugane gatonya wowe warabonye ibyabaye Claudette bariko baravuga bariko baragirana na gogo siko reka aje bukebuke je tubwiye ngo Claudette ni hari reka tugende bukebuke yani ndipo yuko ari haje indani kuko kare ndisi kuko kare naho arashikira mu nzu reka ushaka iki
je shaka kwinjira hajya mu nzu Kevin amazi imisi Kevin murakundanye Kevin wanze reka tuvugane uzuzanye amakamera ikibazo cy'amakamera none kwinjira kaje je sinahora shika ninjira sikumusheri wanje ushikuzanye amakamera mu nzu yiwanje Kevin murakundanye ushatse kumara amazi rero ushatse kumara amazi Kevin murakundanye yego canke hoya reka tuve ngaba Sylvestre tu sasa none kuba dukunda tudakundanye none abazana mubwira mu ciri rubanza azi yuko mugendana n'umugenzi we nabonye ama interview uja kwagiriza umukobwa w'abandi ngo biki nibiki narabibonye byose nabikurikiranye n'umwe narabifashe muri telefone yiwawe message mwandikiraniye Kevin murandikira ama message na Claudette cyane bro Ese no vyinjiramo sinovyinsira yaje aranyitura yibonye yansanze ahondi arambwira ngo mfashe naye ndamubwira ati rega ndagufashe umukobwa w'abandi uzumara amaza wagiriza ibintu mu interview abantu bose babibona ubushaka wunguka iki muzaza ico ni ikintu ntazokwigira nihanganira umuntu ashaka kuntwara wewe ni ikintu ntazigera nihanganira mu buzima nawe urakizi rero uraruciye rero unaleta kamera bro umviriza timyo kamera Kevin reka tuvugane Kevin ateguza kuzimya kamera ni munzi waje kwa ko mutasabye rushimeye ko muzana kamera munzi waje Kevin twaje bukebuke oyambira munzi Kevin reka tuvugane Kevin none umuntu mukundane none mufata gutyo none Kevin ya ndabizi dafise kareri wanje dafise akazi nkora kuca muzana amakamera mu nzu yiwanje mushatse kumara amazi Dani sinakubwiye harya hari ico ike kari mu nzu ndabizi neza Claudette bari mu okay Dani nagutwara rero ko mukunda Kevin nakubwiye ra sivyo ndakubwiye ati Claudette reka ndamwikureko kubera niyo ntango yibi byose ubona none Kevin nasabye twubahane iyi ni inzu yiwanje nje ndayigenga siko none twaje bukebuke mutoke mwende basi ko tuyage hanze basi Kevin gato iyo mukeneye ko tuyaga bari kubisaba ku neza jana contact na ifse yawe Kevin mugende rero basi uzondana urundi munsi je uno munsi uri kurampanikisha mutwe nani ivyo wameze amenye nje nafise kareri wanje ushatse kumara amazi yambwiye ngo get out my house mela toka nenda go dusohoke chagrin sasa no jamaa sasa Kevin basi ko tuyage ngako nengo tuyage basi gako ibarabara Kevin gogo guhera uno munsi Dani sinakubwira ukaguma batagenda kwambagura arasi cyo yikeka ndazi Claudette ari ndani mu nzu ndabizi sasa no mujama wana we na ibitari kuri ndabizi neza ko Claudette ari mu nzu ibintu yankwegeye hama nawe cyo gumubwira ngo nihangane cendeka abantu hari umugabo wambwiye kwanza ko umugabo aturija Tivyo ntavyo nahora ndamubona ko kweri bakunzi ba Steve sasa chagre wewe tunayimaliza yapi umujama gazo twice none tuzobihiriza he Claudette tuzomukura he nkibubona yaze ko twinjira Claudette tuzomuronka ariko mu gihe tuzomuronka ndagusavye Dani uzoreke je ndamwihanire uzoreke ndamwihanire so baca baza kudufata ni YouTube regasha nibo twemera ko tunabipost navyumva mugabo cinagufashije ntaje ngaha Tiwe nasomye message y'umugenzi wanje yamubonye haje impande yake ko yerinje ngaha yego n'umugenzi yampamagaye ambwira ati hewe nyaruka arinje wa mukobwa kandi noneho wabibonye none yaba atari yo yatwemeye ko twinjira none sasa rero turacari confuse uko nituzi ko yanse ko twinjira kubera amakamera cyane yanse ko twinjira kubera ashobora ko hari undi muntu naturamenye we ntunyizera ntiyase ko twinjira kubera kamera niko yazi ko mujya mukobwa ari ndani sasa bakunzi ba TV je ndabuze ukunda bige mwana nakufashe ara ko twamaze gushika indani Dani ariko ndashaka uzomfashe mpaka gira urukundo rwanje rusubire ku murongo none hama usanga nataye ukunda nawe je nzogerageza uburyo bwose je dusuye dukundane ubimfashijemo ndazi byose bizokunda bakunzi ba TV none bakunzi tanga nimutange impanuro mu makomantere turabika ikintu tukumufasha umukobwa kuko mubona yuko boyfriend wiwe je amaze gufata uwo arenza akubwira ati ntuzusuye ugaruka ngaha ubundi muza azogukubita ashaka kuyica waraye sinakubesha cyangwa tuzomurondere yatuje kebuke twamuteguje yego basi cyangwa nabisikia tuzomurondere twatuje kugira tuvugane bakunzi ba TV je nzomurondera Kevin hantukano ngiyaje ngirameze neza atafise zo gushwana nibaza arasanzwe ameze neza ahubwo ni kubera nyene sinzi ibyamushikiwe no mu nzobahuza kimya sasa bakunzi ba TV nzobahuza kimya bena gogo hama twumve kwanza ko guhamagaranira kwanza yego nera nizina bakunda guhamagara kandi ni nawe yari ntaziriye ngo nijya kunda cyane nanje narabitoye naravyemeye kuko ndamwari mushise kure kwa bwabundi
nawe nakubwiye twari dukundanye imyaka myinshi ni nayo mpamvu numva mbabaye ku mutima. Sasa abakunzi ba STV je nibaza yuko tuzorondera Kevin buke hama dushobore kuyaga turi kumwe na Gogo ngira aho wazoteba atwitabe murano kuno munsi vyagenze aratso no kudukubita. Abakunzi ba STV byose iyi nkuru yatangwe kuri kamera izohera kuri kamera. Ciao. Every story matters.